wiyakira gute Digne Delicia kubona no musuri CEO so Burundi Nkunda company wari CEO wayo byararangiye canke ugumuba CEO ahantu hatandukanye hariho na numu designer amatwa dusomira ngo hari umuntu ngo ari umu present umwe ngo wivya ahantu waramwivya ahantu uragushuka ntihakoze kwiba ntihakoze gushuka hakoze umwumvikano harakora amasezerano sinibaza ko ngaho hariho televiziyo ihemba miliyoni 2 ntitwohenda ndiko ndavuga ngo noneho musanzwe mubizi n'ibintu byo kwiyemera sikirenga vraiment ibintu byo kwiyemera sikirenga nico gituma ibintu byanje kenshi ndabikora mu mutuzo nta ngurumva ngo nje ngo nkora ibi nibi ngo je no wantu bakunzi ba Flip GTV neza uno munsi turi mu bwami bwa Isoko TV ni TV ikiri nshasha yazanye ibintu bikomeye cyane aho twavuze ati reka twishikire turabe bijya bintu twabonye ku mafoto hayuko atari bya flash wo hari ama montage arashobora kugira ama montage nyene ngo apareye ngo ibiki kumba ari flash ariko no mutwahishikiye turabona hano hashajije neza cyane na CEO wabo turavuga ati reka tumuyagishe reka kwanza tumuramutse bite CEO ni sawa umeze neza yego namwe CEO wa Isoko TV yitwa gute Digne Delicia yeah mutange kubona ndakibajije umengo narindarize no naho wari urizi hari abantu bari bashaka kurimenya kumbure kuri Flip GTV ndi mushasha cyane sinari bwahakore ko ikiganiro so ni Digne Delicia. Okay. Digne Delicia no namazina yo y'ukuri yitwa ngo iki kuko muri biography y'umuntu buravuga amazina yiwe y'ukuri aya ma AKA nibiki je ndibaza na AKA Jemfise uretse yuko ahubwo nitwa Digne Delicia ndayiragije urumva nshima gukoresha ayo abiri gusa ego Digne Delicia yatanguye ari umu presenter nko kunyene natwe twisobeka dusatira dukorako ariko kuri uno munsi numu CEO wiyakira gute Digne Delicia kubona no musuri CEO mu gihe hari abenshi bari bakuze nko mu presenter en fait jewe niteka kuri jewe kandi ndashima Imana ariko kandi mwibuke ko nari nsanzwe ndi CEO wa Burundi Nkunda company so numengo namaze kuba bitiwe navyo gusa ni bon cyane ko urumva biguma bitera bije imbere ego ukinyibutsa akantu Burundi Bwiza company none Burundi Nkunda company so Burundi Nkunda company wari CEO wayo byararangiye canke ugumuba CEO ahantu hatandukanye ni rare tu reka byohera gute kubera ko n'isoko novuga ati Isoko TV yavuye muri Burundi Nkunda company rero urumva sinaje mvuga ngo narayihevye kuko ni novuga yuko ari ikintu kimfatiye runini kirimo ibintu byinshi byagutse uretse yuko ifise ibice igenda irerekana kimwe bwa mbere yaberetse iby'abana irabereka ibintu by'abakobwa ba Miss Biki ubu naho tugeze muri communication n'ama publicité no kuvuga ni Isoko TV donc ejo tuzogerana aho muri organisation des événements urumva biracaza ya none Burundi Nkunda company ni iki mu bisanzwe approfondere yayo ni iki mu bisanzwe Burundi Nkunda company ni société ni personnel yiwanje nyene na yishize ku mugaragaro tariki 28 z'ukwa kabiri uyu mwaka nyene ya ikaba yamaze kuvyara Isoko TV ego none Digne muri Isoko TV hakora abantu bangaye muri Isoko TV batanu wa mbere ni CEO bien sûr negerezwa gukora ko nakazi nkunda n'umwuga wacu ya hariho na numu designer amatwa dusomira ngo hari umuntu ngo ari umu present umwe ngo wivya ahantu waramwivya ahantu uragushuka ntihakoze kwiba ntihakoze gushuka hakoze umwumvikano harakora amasezerano turakorana kandi nibisanzwe cyane gose bivugwa neza yuko uyo mu presenter nacatse no kuvuga izina ariko ari yo presenter ati amasezerano yahora afitanye niyo TV yakoreraga yarayishe ku bwa Digne Delicia n'Isoko TV kuko abona umenga gashahara ni fresh oya siko byagenze kuko urugo rutarugi wawe nturujamwe ngura ngo bazi vyaho ahubwo amasezerano bari bafitanye yari yasana yarangiye catushima ko renoveri wanje tuvuga ati ko hari yavyarangiye nta kibazo ndashobora kubakira ni ibintu bisanzwe ya ubu rero nk'umu presenter wundi nyene yovuga ati jewe nishimiye Isoko TV arahawe ikaze kuza kugira nka twese cyane gukora ndabaha ikaze cyane n'ibintu bisanzwe gusa urumva turavugana kubera ko urumva ariho tugitangura nitoca twihutira cyane kugwiza abakozi ahubwo nitugwiza ibikorwa n'ivyaba byinshi cyane gose nibyo bizotwereka ko hakenewe abandi bakozi ya ariko agakontra umuntu yo gasinyiraje urumva nasha miliyoni nka zibiri avuga ati reka
nze gukora mu isoko sinibaza ko ngaho hariho televiziyo ihemba miliyoni 2 ntitwohendana ariko usanga agenda yahemba so Dinye Delicia none wewe ibi bintu byakuje mu gute burya kera kweri yari n'indoto yawe canke n'ibintu wagiye wisanga moto ibintu byose biza bukebuke kubera ko urumva hari abantu benshi iyo turiko turabaraba tutababonamwo ikintu ariko muri we abazi kimurimwo je muri jewe namye mfise yuko ntegerezwa kuzoba ikintu kandi sindakiba ariko ndazi ko ntegerezwa kuzoba ikintu hamwe niraba nanje nkavuga ati yes uyu ni jewe so turacari ko turapambana nyene kugira ngo dushike kuri za ndoto zacu nubwo urumva hari abagerageza kutubonamwo byinshi bakagerageza kudufasha par exemple nka DJ Fanny umuvyeyi mwiza cyane yarambonyemwe impano kuva nkiri no kwishuri aragerageza arayishira ku mugaragaro hari abantu benshi bambonyemwe impano avuga ati Dinye nushaka kwicara uko nyene kuko nawe uba ufite ibintu byawe reka tugusupporting kugeza ndagira Burundi ngunda company nabandi barashobora banga ati kameme carrière yawe ya journalisme ntiwoyita baranfasha baranshigikira mpaka ndagira ibinye urumva yuko tudatamba twirorera donc hari abantu batubonamwe ibitangaza hari abantu batwizera naho atari kirenga confiance mugabo kameme urinzi ubona ko ari umuntu ashobora kwizera n'ikintu cy'agaciro gose Dinye Delicia bijya biganiro ba presenter benshi bakora byo kuvumbura no kugira iki nibi biganiro biba bituje nkuko wowe ubihayihe ukune uyifata gute ibiganiro bituje canke byo kuvumbura byose adepana vision y'umuntu rero kubganje umwe wese afite vision yiwe umwe avumbura bafite vision yiwe nuko ribituje bafite vision yiwe so jewe kubganje novuga yuko ntari ko ndirukana views ariko biraryoshe cyane iyo uri kuraronka views urabona yuko ikintu cyakirwa kiratera imbere ariko kandi birababaje cyane mu gihe uri kurica vision yiwawe kugira ngo uganye views ariko biraryoshe cyane kuguma kuri vision yiwawe tukaza ari duke mugabo kayigumako kumbure buri muntu wese arafise ahageza gushikana message zorabe n'abaririmbyi hari uririmba no musaga karara urumva karara kubise na 12k abandi bakakubita n'ameza ngahe batararonga donc ni ibintu bisanzwe umwe wese arafise ahantu ageza gushikana message so nuko je niyo ntumbero ndabihaya ego Dinye Delicia ni wahe mu presenter nga mu Burundi avuga ati yantu kujya mu presenter kira bikora bien namye nkunda DJ Fanny kuva kera kandi ndamukunda no best mu presenter bahari ubona yuko akora ibintu bizima ego cyane gose and kuvuga ngo no mbere kandi sinu wanyuma ariko narabaye inspiré kuri we narakunda baozi rakoze ko niba kurubanje haca nkunda rero n'abandi benshi batandukanye kuko bien sûr que wintegerezwa kwikundira abakobwa ko nibo ndi inspiré nabo nk'ubu unye muri no mwanya ndi inspiré par mama wanje nukuvuga ni femme forte ibintu akora ntiyigeze kubikora mugabo byinshi nkora ni ndi inspiré par elle kubera ko n'umuntu vraiment navuga yuko ari femme forte akora ibitangaza gose rero urumva jewe kuba nkora ibintu nk'ibi inye nje gituma mbona umengo ni ibintu bisanzwe kubera ko ndafise aho ndabikura ndafise aho navyonse rero babona umengo ni ibintu bisanzwe yawe Dinye Delicia no umukunzi wiwe arakunda akazi kiwe sinibaza yuko nugoza muri no mwanya atankundira akazi ni nk'uwovuga ngo ndagukunda nkakwankira umwana nawe kuko peut-être arafise ibindi yo bakora nanje ntegezwa kuba no vyihanganira mu bisanzwe ivyo ni bisanzwe ariko arahari umukunzi wa ariko sinibaza ko noshima kubivugira muri na televiziyo reka dufate yuko appareil image oya naho yo bitazimije arahari bien sûr que ego cyane Dinye Delicia arafise umukunzi usanga na cameraman yaje gutsura amaso ati ndakoresha neza none kuba hari bisigura ko batashobora kukoresha barakoresha kare ariko ntubemereye shase nibaza vraiment oya none harahari ni mutekano ariko je nashaka ndabikubwira yeba kunzi wa Flip TV uyu ni Dinye Delicia numwigeme akiri muto ndabivuga uko sivyo akiri muto mu myaka canke muri aka kazi ariko ntambwe ishimishije cyane naje ndifuza kumera nka Dinye Delicia naho ndabibi akabanga Delicia akajambo kamwe kuri Flip TV n'abakunzi ba isoko Flip GTV ndabakunda cyane gose kandi ndabashimiye kuri no mwanya mwafashe mukaza mukatugendera sivya bose atwara abantu benshi bifuza gushika ariko batarahashika ariko kuri mwebwe mukaba mwahashitse novuga yuko ndabashimiye cyane abakunzi banyu babandanye baba supporting kubera ko mukora byinshi byiza cyane gose babatera intege kubera ko turiko turatamba twirorera naho si ntibiryoshe cyane gose ariko iyo umuntu yafashe umwanya wiwe akavuga ati reka nshike hajya ahantu bari ibintu byiza cyane gose abakunzi ba Isoko TV nongera kubatumira kugira subscribe kuri YouTube channel yacu ya Isoko TV 257
kugira ngo mushobore kuzoronka ibiganiro bwa mbere bizotangura kuza kuva mu ndwitsa ya Delisia bavuga ati Abaswahili ngo mwanamke kuchiamini urumva icyo kintu kiravugwa mu makati niho kwikuta wikiriza ati jewe ndatunze vraiment ukatubwira amafaranga ibi bintu byawe bihagaze ko wiyemere bagutinya vuga ati hajya saho gufsiniranje sinabikoze kugira ngo banyemere sinabikoze kandi kugira ngo nerekane yuko mpambaye cyane kandi sinaje nabikoze ni Imana yabikoze n'abakunzi bacu babikoze mwebwe muduha umwanya wanyu mu kudukurikirana mwebwe mudufasha mukadufata mu mugongo nimwe mwabikoze nico gituma turi ngaha ku bwanyu donc ngerageza kwirinda kubamaramaza kuko kijya mutwiteze ko nico dushaka kubashikiriza mu gihe donc ndiko ndavuga ngo je noneho musanzwe mubizi n'ibintu byo kwiyemera sikirenga vraiment ibintu byo kwiyemera sikirenga nico gituma ibintu byanje kenshi ndabikora mu mutuzo nta ngurumva ngo jango nkora ibi nibi ngo je no murabizi vraiment sikirenga nico gituma nkomeza nshimira abantu bose bansupportinze nkomeza nshimira n'abagiye kunsupportinga ko muri no mwanya nabo nyene ndabakeneye kuko sinugaye ahubwo ndatanguye rero ndabakunda cyane gose reka tugushimire nimwe murakoze cyane gose bakunze Afrique narinzi neza yuko Dinya hava mbwira ama miliyoni yaguze ivyuma vyo ariko ananicenga rancenza ariko wande nzoyamenya tu ndababwire turabakunda cyane ari Mr koresha umwanya Yes.